2025 ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivana naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Dondo Jemba z'umutima niwe agira abashikirize amakuru mwateguriwe afatikanije na Aubin Felix Rankunda ari mu buhinga bw'ivyuma. Ingingo ashimikiye ko nizo ngire ntangure kubashikiriza. Umugambi wo kuvura abana batarashikana imyaka 5 ku buntu warahagaze. Leta ya CNDD-FDD niyo itabivuga. Bamwe mu bavyeyi bahangayitse mu gisagara ca Bujumbura mu kuvuza abana babo bagwaye malaria nibo babivuga. Mu vyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahanganye navyo mu myaka 20 bumaze harimwo ubukene. Uyu munsi nta munyagihugu akigwaye kwashi, mu gihe mu 2005 iyo ngwara ngo yari yuzuye. N'ibindi mukaza kuvyumva. Bamwe n'abandi bagasaba abarundi kuva hasi bashireho indongozi zitaguma zibakora kwitama. Hari n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe mu buryo burambuye kazi. Ndasubiye kubaramutsa mwari muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru. Abana batarashikana imyaka 5 bagwaye ingwara ya malaria bariha 100% muri kino gihe. Abavyeyi bitura ibitaro vyo mu gisagara ca Bujumbura agahinda ni kenshi. Abo bavyeyi batwara abana kwa muganga bazi ko babavura ku buntu nk'uko ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD-FDD bubivuga, ariko bagasanga atariko bimeze. Umwana atogwe ingwara ya malaria muri kino gihe avugwa arishe 100%. Umuti abaganga bawumutera umuvyeyi abanje kuriha. Bamwe mu bavyeyi twaganiriye bavuga ko umwana maze indwi imwe gusa mu bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Imiti yonyene ayiriha amafaranga agera ku 330. Abavyeyi basaba leta kuvuga ku mugaragaro ko abana batarashikana imyaka 5 batakivugwa ku buntu. Abo bavyeyi bababazwa n'ukuntu leta yiyita mvyeyi na nkozi imaze imyaka 20 ku butegetsi ikaba ngo isubije abavyeyi mu vya kera. Ubwo butegetsi ngo naho butemanga ku mugaragaro ko bufise ingorane uko kurihisha abana batarashikana imyaka 5 kugaragaza ko ingorane ari umurengera mu gihugu. Intwaro ikomoka muri CNDD-FDD ngo vyayiyangaranye ngo ni hamwe ho kutamaramara. Abategetsi bayo ngo bari bakwiye kubisa abashoboye gukemurira ibibazo abanyagihugu bagatwara. Ubukene bw'amazi meza buriko butuma abanyacankuzo bagenda ibirometero vyinshi kandi bagatonda ku mirongo miremire. Ubukene bw'amazi buribonekeza cyane ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza. Abanyagihugu bamenyesha ko uko ici rigeze amazi aba ari make cyane, agahera kugabanuka mu bigega vyayo, mu gihe abanyagisagara bo batera bagwira muri ico gisagara ca Cankuzo. Kubwabo vyari bikwiye ko ishirahamwe Regidezo rigwiza amasoko atanga amazi ku buryo ajana n'igwirirana ry'abantu. Ikindi gishoboka mu kugwiza amazi muri ico gisagara ca Cankuzo ngo ni kurahura amazi ku mutumba wa Mugozi. Kugira bikunde ngo hosubirizwa imiringoti yashaje imaze gutoboka iza irasesa amazi. Ngo muri ico gihe hoba ikirenga c'amazi coshobora gusahiriza mu kubongereza amazi. Muri Regidezo basigura ko bo bagerageza gutanga amazi abonetse mu rutonde rwiza, maze amakaritiye yose n'impande zose bakaronka amazi naho hoba ari mu masaha atandukanye. Bamwe mu banyacankuzo babona ko gushika kw'ihangiro ry'imbonakazoza ya 2040 na 2060 ata amazi ari ingorane. Intwaro idashobora kwiyumvira ivyankenerwa cane nk'amazi mu buzima bw'abanyagihugu ngo ibibaronse. Iyo ntwaro ngo iba iriko iratesha umwanya abanyagihugu, vyiza ngo yosezererwe. Ibitari bike nivyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwahanganye navyo mu myaka 20 bumaze.
nta munyagihugu n'umwe mu Burundi uyu munsi agwaye kwashi kandi ubutegetsi bw'igihugu bwaramaze gushinga imizi. Biri mu vyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavugiye igitega mu ndwi iheze kuwa 28 Nyandagaro 2025 mu mwiherero wo kurimbura ivyo umugambwe CNDD-FDD umaze kurangura mu myaka 20 umaze ku butegetsi. Bamwe n'abandi mu bumvise ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu bamusaba guhagarika gukindaga abarundi ngo kuko birashobora gushika bakamwereka ko bajya bakaravye nk'uko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aherutse kubivuga. Umukuru w'igihugu abonye amerewe neza hamwe nabo basangiye itunga ry'igihugu ngo ntibisigura ko abanyagihugu bose bahaze atawuburara. Ngo nico kimwe no kuvuga ko ubutegetsi bw'igihugu bwashinze imizi ngo kandi amatora yibwa izuba riva. Basaba abarundi kuva hasi bashireho indongozi zitaguma zibakora kwitama. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ashikiriza ko uwo mugambwe mu 2005 watoranye igihugu kirimwo abanyagihugu bari mu bukene butagira uko bungana. Ingwara ya kwashi yari yuzuye mu gihugu. Uyu munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arazunguruka akabaza buri munyagihugu ko yariye, bose bakavuga ko bariye. Ibyo bimutera akanyamuneza ngo biruko mu gihe hari n'abandi bantu umukuru w'igihugu atadoma ku rutoki bari kubagira ivyegeranyo birimwo ko abarundi uyu munsi bagera kuri 57% bagwaye kwashi. Evariste Ndayishimiye abajije abo bantu ico bafatira ko kugira bemeze ico gitigiri c'abarundi bagwaye kwashi ngo bamwishura ko ari kubera ari bagufi. Umukuru w'igihugu avuga ko abo bantu babikora kuko batanezerejwe nuko abarundi banezerewe kuko bafise ivyo bafungura. Abivuga muri aya majambo: yatoranye igihugu abere igihugu bari mu bukene butagira uko bungana. Uno munsi ndiko ndazunguruka ndarondera kwashi nkayibura muga kwashi yari yuzuye. Uno munsi ndababaza abene igihugu mwariye bose ambira ati twariye. Murumva akora akanyamuneza gushika uno munsi rimwe rero ndavuga hari n'abandi bariko bagira ivyegeranyo ngo 57% mu Burundi bagwaye kwashi. Bamwe bari kubera bagufi bakubera batari bagufi. Uri mugufi nkawe mwese ni mumare gorire. Iyo mbere gushika urondera uti ni wa undi yatutse inka akabutura akavuga we uko gusa bwice uko kwifise tiberi ni kubera iki nabarondera kubavuga ngo sevide bararondera abantu bariye kweli baranezerewe ko baratwenga. Sasa rero cyangwa bose nibo yagumye hanganye nabo yo ishaka kuduza yuzuza ikirahuri abandi nabavuga bati sevide baratangura kugaragara strategic bwa abarundi biyumvemo ko bamerewe nabi nako bakamererwa neza. Abandanya ashikiriza ko igihe CNDD-FDD ishikira ubutegetsi igihugu carimwe abandi bantu bafise agashavu ngo barabogojwe. Igihugu ngo bari bakigize nk'umubindi w'ugwagwa bariko barasoma ko ishavu ribafata kuko CNDD-FDD ije kubakura kuri uwo musa. Eka ico gihe kandi Uburundi ngo bwarimwo abandi bantu bari barakoze ivyaha bakabuza ko CNDD-FDD iduga kugira ntibahanirwe ivyaha bakoze. Abo mbere ngo barimwo mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ubutegetsi bwari bumaze gushinga imizi bwatumye bitabakundira kubutembagaza. Igihugu kumba cyarimo abandi bafite agashavu ngo barabogojwe kubera iki bari bafashe igihugu nk'umubindi w'ugwagwa ariko barasoma ko none CNDD-FDD kubakura kuri uwo musa ishavu rirandiga ikinaje ntasomana. Samumva kugira mwumve aho CNDD-FDD abantu bari bafite agashavu ngo barabogojwe. Hari abandi nabo bari barakoze ibyaha bati CNDD-FDD kazana ubutegetsi bw'igihugu nta nkeka turafata. None rero ubwo butegetsi bw'ibubeho kuko bwobaho intayizo no kuja mu hanga kweli ibyaha twakoze. Abo nabo bari mu babuza yuko CNDD-FDD iduka yuko bwa butegetsi bw'igihugu bw'abene igihugu baragwana. Mbere bakandabwira abo nibo muzosanga bari n'inkomoko y'intembagazo y'ubutegetsi mu 2015 kuko avuga bati nibisubira irizi turabona ko zinyazwe ibisaka by'inga birahiye. Abo bose mutamubona ko bari bahanira CNDD-FDD baca basanga
ubutegetsi bw'igihugu bwamaze gushinga imizi kudeta ikiranga w'indengirikezo kubera iki kubera amahinduka yamaze kuba. Bamwe n'abandi mu bumvise ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu bamusaba guhagarika gukindaga abarundi ngo kuko birashobora gushika bakamwereka ko bajya bakaravye nk'uko umukuru w'umugambwe CNDD-FDD aherutse kubivuga. Umukuru w'igihugu abonye amerewe neza hamwe n'abasangiye itunga ry'igihugu ngo ntibisigura ko abanyagihugu bose bahaze atawuburara, ngo nico kimwe no kuvuga ko ubutegetsi bw'igihugu bwashinze imizi kandi amatora yibwa izuba riva. Basaba abarundi kuva hasi bashireho indongozi zitaguma zibakora kwitama. CNDD-FDD mu myaka 20 imaze yarahanganye n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'ibimenyesha makuru vyigira ko ari ubutegetsi bugira kane mu gihugu. Indani mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo myaka 20 harabayemwo ingorane. Umukuru w'umugambwe Rajabu ngo yaguma yegeranya amafaranga ahabwa n'abagura ibibanza mu mugambwe CNDD-FDD. Umugambwe ico gihe witerwa abantu bafise amafaranga gusa ngo kandi atakaranga mutima k'umugambwe bafise. Bene abo bantu mu mwaka wa 2015 barirutse ngo bibereye i Buraya. CNDD-FDD ngo yahereye ku mushike wo gukuraho intwaro y'umukazo y'umugambwe Iprona igihugu carasambutse ngo ntivyari vyoroshe, yamara banka bemera icihutiwe ngo kwari ukubanza gushiraho ubutegetsi bw'igihugu kandi uyu munsi ngo burahari. Abarundi bose ngo bariyumva ko bari mu gihugu gikingiye. Ubutegetsi buhari bushobora guhana inkozi y'ikibi iyo ariyo yose no gukurikirana abanyagihugu bafise ubukene bukabafungurira. Ongere mutegabiri umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. CNDD rero yarahanganye nabo bigira katire no pouvoir n'indani muri yo hariho ubundi bukwe. Hariho ubwo abonye CNDD imaze kwemererwa mu gihugu bati barafashe ubutegetsi reka njemo akarondera aho yinjira akabura kugira hinjire yabaza gusambura abagumyabanga. Muravyibuka inzira yo kwinjira bace bavuga ngo wamaze iki novuga udafite ibihera byinshi wacumuri na wowe nturukira umugumyabanga. Ibiti byaravugwa urumva ko n'indani muri CNDD harabaye ingorane muribuka kuri Rajabu aho yaciye bavuga ngo wowe uri umukuru kubera iki bamushire yamahera bamwe bavuga ngo wamaze iki bajanye amahera barambura umugambwe bacavuga yuko umukuru w'igihugu atacamaze. Mwabiho bijya byose nibibazo byari bihanganye na CNDD. Ibonera kore muzo baravyumva kugira ngo ibintu bisubire aho umuntu umuganga w'ukuri ngo wazanye ibihera byinshi muri CNDD kuko yabaje barondera ivyo biti bongere kuri CNDD kuko badafise akarangamutima ka CNDD. Ni bamwe mwabona mu 2015 fye warakubise bose bibereye i Buraya mucamumva ko yari igitego CNDD yahuye nayo kuva ku mushike wo gukuraho ubutegetsi tiranike ukaza ugahura n'ivyo bibazo by'abantu bafise imitimuko igihugu cyasambutse. Ibyo ari byose ariko intwari zagumyeho kuko icambere CNDD yategeza gukora ari gushiraho ubwo butegetsi banka bemera ubutegetsi bw'igihugu bwategeza kugaruka la souveraineté du peuple yategeza gusubira kugaruka. Ibyo byarihuta kandi twabishitse ko no munsi ubutegetsi bw'igihugu buriho bushobora gukingira abenegihugu. No munsi abenegihugu bose bariyumva ko bari mu gihugu gikingiye. Abo hari ubutegetsi bushobora guhana inkozi y'ikibi ariyo yose. Ubu hariho ubutegetsi bushoboye gukurikirana ubuzima bw'abenegihugu tukamenya aho inzara yateye kubera izuba ryaratse tugaca tumenya ingene dufashanya. Ariko mwibuke yuko inteko nazo nyene ko zitunganya neza byadutwaye umwanya mugabo twabishoboye no munsi gisoda kiri mu Burundi n'igipolisi abenegihugu baravyiyumvamo. Nivyo byose biranga ubutegetsi bw'igihugu. Abanyagihugu kuri ayo majambo y'umukuru w'igihugu bavuga ko bafise byinshi boshikiriza ariko ko kuvuga menshi atari ko kuyamara.
bafatiye ku butegetsi avuga ko uyu munsi buhana inkozi y'ikibi iyo ari yo yose ngo batagiye kure basaba umukuru w'igihugu kubereka inkozi z'ikibi zahanywe kubera zanyuruje imiliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwa Mpanda. Ivyo ngo baherutse abivuga gusa biherera mu majambo. Ivyo bukene vyovyo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe ngo aravyirengagiza ngo nareke kwitera amashugwe kuko ngo arazi ko bwokora amakara bugata mu gihugu cose. Bagasaba abarundi kugurura amaso babone bongere bafungura amatwe bumve biteho ivy'igihugu cabo kiriko kiragenda kayombekere ku bw'akagwi gatoyi ko muri CNDD-FDD kaguma karyosharyosha abanyagihugu ngo ntibabone ko igihugu camaze gutemba baheze bakibogore. Yitoza mu mwaka wa 2020 Evariste Ndayishimiye yari yemereye abarundi ko ivyo kunyuruza abantu mu Burundi bitazosubira kubaho. Yamara abamaze kunyuruzwa mu myaka 5 amaze ku butegetsi ni benshi cane, nkuko tubisanga ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focod. Yavuga kandi ko aje guteza imbere agateka kazina muntu no guhana abahonyura agateka ka muntu. Ivyo vyose ntivyabaye. Abanyuruzwa ku ntwaro yiwe barimwo abahutu n'abatutsi, barimwo abagabo n'abakenyezi bari batunze imiryango, barimwo imisore n'inkumi yari yongiriye akamaro igihugu, harimwo n'abana bato, harimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo kandi n'imbonerakure, barimwo abasirikare, abapolisi, abakozi ba leta batari bake. Bose bahagarikwa n'inzego z'igihugu zizwi, za nzego uwe nyene yavuga ko zihari ngo zikingire abarundi. Ntizigeze zivuga iyo zashize abo bantu, kenshi zivugira ko ata muntu anyuruzwa mu Burundi. Ahandi izo nzego zivuga ko abo bantu batanyurujwe ngo bagiye mu bindi bihugu. Abatari bake basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagarika ububeshi. Mwebwe mwese mwari muduteza abiri ndabashimiye. Aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka. Ndakengurukiye abitanze bose, harimwo abaduhaye amakuru, abamenyesha makuru bayatosoye bakongera bagafasha kuyashikiriza, hadasigaye inyuma uburi mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Imana ibandanye kubazigama. Jewe Dondo Dieu mbaze umutima nari kuri mikro ndabike banuye. Musigara amahoro naho ubutaha.